nkuko novuga ngo twarababwiye ubuherutse aho twari twaronse novuga ngo Beni yari karadusigurira atubwira ingene Saint Valentin yatanguye aratubwira ati Saint Valentin yatanguye novuga ngo hari mu ntambara ya kabiri y'isi mugere mu gihugu bari ko bavuga ati sumwanya wo kubaka sumwanya wo gushinga izanyu atahubwo n'igihe cuko mugenda mukaja mu ntambara mugende mugwane muharanira amahoro mugwanira amahoro y'igihugu canyu ati rero muri ico gihe nta nkumi nta n'imisore zariko novuga ngo zirashingiranwa hari kugira ngo baje kugwana mu rugamba ariko rero novuga ngo Mweranda Valentin yari umupadiri we yavuga ati jewe ndaraganisha abemeye kubana arukirisu mubana wa rukirisu je ntegerezwa gumanda ati jewe ndabikora je hari itegeko ry'umwami ariko hari itegeko ry'Imana naco n'igikorwa cyane jewe nahawe kugira ngo nkore ubwo rero niho yazararaganisha abantu mwibanga araganisha nyine bagiye bakwizabo ariko inyuma y'igihe n'igihe barabimenya nibwo guhita bamwica ubwo niko Valentin Day yaje rero mu nyuma abapapa bagiye batandukanye baravyize ko baraba ubwo butwari bwaranze novuga ngo Valentino umupadiri avuga ati arakwiye kuba umweranda w'abakundanye rero no musi umunsi w'abamizirima umunsi w'abakatolika umunsi w'abakizwa oya ariko n'umunsi w'abantu bari mu rukundo ati mbega ahubwo rukundo n'urukundo nyabaki n'abantu bari mu rukundo sota bubatsi nicagiye cyo kuhonuvera urukundo rwabo rwa mbere nicagiye cyo kugaruka ati mbega nibiki bitagenze neza mu rukundo rwacu ati mbega nibiki dukwiye kurabira hamwe tukabandanya tuyagako tukabandanya tubikomeza nk'ivyoza ari biba nk'inkingi y'urukundo rwacu rugasubira rugakomera cyane ati rero nivyo bihari nawe ndetse nabandi bagena bavuga ati jewe n'uyu turi mu rukundo rugana hanaha dufitaniye projet bamwe nabandi no musi nka keringaruka nko tumatswe tubereka bagera umusi wabo kuko umuryango urabizi abagenzi barabizi kandi nimba hageze aho umuhungu n'umukobwa basabana novuga ngo ubu mariage bagasabana kubakana umubano nuko haba hari vyinshi bamaze gucako nuko haba hari vyinshi baba bagezeko ahavuga ati nimba hageze rero hageze ko jewe nawe duhitamwe inzira y'ukubaka cyane kuvuga wirero ijya wirere niyo y'urukundo nyakuri havuga ati jewe nawe ndeme sivyo cyane rero tukubwira ati uno musi MC Padros hari bumwe mu buryo abantu bamaze kwitahura nabi hari bumwe mu buryo abantu babibona ukundi ko yego hari ukuntu usanga bo bayibona umengano umunsi wo kwinezereza abantu batabizi abantu badashobora kuba bosobanukirwa mbega uyu munsi wavuye mbega usigura iki mbega ni kuri akira kumva ngo ni umunsi w'abakundana ariko ntaratahura mbega ni bande nkuko no mu buzi bugenda butandukanye haba mwoti nakajejwe iki no mu rukundo dutegezwa kuraba arabantu usanga baja mu rukundo mbega ibi biranda mbega biranyereke cyane neho usanga wewe toke uyu munsi kugeze rero turanwa tuboregwe twishime ari nibikunda bamwe ntibanataye ariko kandi wabanza kurambega uyu munsi nyene n'uwanje mbega ibintu ndimo hoho biri nivyukuri biranyerekeye hama mu nyuma uze kuvuga ati ndawuhimbaza nkuko ari bivuze misi hariya uno munsi Kelly aravyemerewe kuko byamaze me nubwo nk'ikimana itaramaze burya keshi yurinze ugaragaza ikintu imbere y'abantu kandi mukabisabana imbere y'abantu bakavyumva burya hajya ahantu ni intambwe atari ntoya yego cyane ni intambwe atari ntoya jere novuga yuko hanini ni ku bantu bakundanye reka dufate jewe nawe turi shuti reka dufate je nawe turi shuti igo ni vyiza ko nakwe tuvuga ati turaye ko tukundanye dusangire kano kantu ariko ntabwo ari ngombwa duce turengerera usange turiko turagira ngo umunsi n'uwacu binabiri yoya menya mbega ngeza hehe mbega nimba vyabaye uyu munsi ukaba ari w'abakundana ni bande ushobora kuba wo bitahora sinzi ahantu nasumye aravuga ngo uyu munsi ngo ndi ku bantu ngo bakundana cyangwa umuntu wese wumva ko wiyumvamwo mesha ko ari abo mukorana mu kazi mufitaniye urukundo yakwiye kumara kwicarana mukavuga ati natubwo urukundo ruduceko rutugereho ariko kandi mwumvishe mbega byavuye byaturutse mbega wabizanye byagenze gute mbega we yarafise intumbero igihe yarafise niyo kurungi kugwaruka mu busambanyi kubona ariyo ngingo novuga canke nzira bona no munsi mu masha atandukanye avuga ati nzahogeza saa 5 duce tuye nde kuryoherwa mu kindi kibanza
ariko si uko menye habaye intambara yarabivuze neza habaye intambara bavuga ngo nta numwe yemerewe kubataza kugwana agwanira igihugu ariko patiri waravuga ati jewe kubera nzi banga nahawe nzi icyo nashoboye kuba nurahirira imbere y'Imana n'abantu konje gukorera Imana bano bantu bagomba kubakana sinoreka kugira ante kuba bavyitwa kubatira kubagirira kubaha icemeza ko bagiye kubakana by'ukuri nzoza ndabikora nima ndabikoze uwo munsi hamabukiye bagende bakwanira igihugu nta kuntu ko duhagarika imirimo y'Imana ngo nuko ibi nibi ega Imana niyizohagarika nyene ivyo biriko biraba rero ubwiwe aravuga ati jewe nzo nkeneye yuko atabantu baja kubana bataciye imbere y'Imana nuguha umva yaharaniye ubukristo bwo mu bantu aravuga ati rero nimba uko bimeze mu nyuma bakimara kumumenya baramwica ariko urumva nico gihe rero byaciye bitangura urumva ico yazize umubano wa Rukristo niwe yazize ntabwo yazize ko mwebwe jewe na naka ko dukundanye ngo patira agiye kutuvugira ngo ari mareke bikundanire si ivyo yazize ntiyazize ngo banaka ko ndabemereye genda mukundane tubisanzwe oya yemereye Kerina naka igihe bavyumvikanye ati tubane hama bakaja imbere y'Imana n'abantu patiri cyangwa pasteri agashobora kuba yogirane yoba ashobora kubagirira uwo mugigwa kugira n'Imana mu vyabo ibibone ahaboneke mu ishusho y'Imana rumva ntabwo surukuna ntabwo yaje avuga ngo nje guhuza abakundana gusa ahubwo yaje abamatisha bamatane vy'ukuri mu mubano wabo bagiye kubanamo tumvikane yuko tubiravye kandi uwo munsi hanini uremerewe ku bantu bubakanye ahubwo si hanini nuwo abantu bubakanye n'abantu bari muri iyo nzira avuga ati niyo turiko turajya ejo cyangwa ejo mu samedi turahamagara inshuti n'abagenzi ego cyane tuhagarara imbere ya pastor cyangwa pati urukundo rwabo bamaze kuri intumbe ntibakiri ko barirondeza babacacaca oya bari sur n'ivyo barimo cyane rero kumva yuko jewe na Rosemary byumvikane ngo uno munsi ni umunsi mukuru w'abakundana duce dufata gahunda twice n'izindi twari dufise inkumbure zari zinyiza amafaranga ngo tugiye kuryoherwa ngo ni umunsi mukuru w'abakundana nukuri nta ntege no gutera bumwe mu buryo abantu bamaze gutahuramwo Saint Valentin canke Valentine's Day ni mu buryo bwo kumengana umunsi wo gusambana reka tubivuge umengana umunsi wo kwisanzura amamape ni menshi nk'ubu abantu bicira ku marezo social bambe bari mu telefone babona bijya message zica muri telefone hari utuntu ariko bobona uravyumva abantu bagize umunsi wo gusambana abantu bagize umunsi wo kuboregwa no kugasubiye uburyo bwabo no munsi umuntu muri mu rukundo nivyo ntimurageraho mu bwatu buje uretswe n'umuntu ashobora no gusanga nivyo murakundana mugahayema ntabwo muravuga turarese na gahunda no mu nta nubwo murabiyaga ko vraiment nukuvuga ngo muba mucirondeza naho muraganye ubwo no mutskumva ngo nta mpaye ishugwe ntabwiye umunsi mukuru mwiza mushatse kamerereza kamigana umunsi nyene ukumva yuko oya ibidakoretse no munsi ntabibaye jewe sinjije abantu bavuga ati jewe no munsi nta nico nkora sivyo ati kubera iki si Valentin yari kwiye kubiya misi yose reka tugaruke kuri iki kintu uno munsi abantu buno munsi bagize nkaho umenga umunsi w'urukundo n'umunsi wa Saint Valentin gusa ujya n'umunsi nk'iyindi nka kujya uhimbaza isabukuru nziza yawe ariko iminsi yose yamara iminsi myiza yawe ko waravutse warabayeho sivyo rero abantu bareke kuba bakaza ibintu no munsi nimba ngo tankoreye ibiye bana ntiduhuza atagize ibintu bantu b'Imana sivyo biri imbere ahubwo rayema wari umunsi wo kugaruka ku rukundo rwanyu wo kwirimbura no kurabaho rugezi kuraba ko mfisaho mwavuye naho no munsi riko ruratera imbere nimba ari nk'abantu usanga bari muri couple yarabanye nabi couple baragirana ibibazo nigihe cyo kuhonovera urukundo rwabo bakicara bakayaga ati hari byinshi twabanyemo vyiza hari urugero rwiza twabanyemo n'ibindi bizima iki reka turengere byose dusubire duhuze nigihe cyo kuraba mbega no munsi yo twavuye naho tugeze no munsi tugejeje he
mbega ko twari twarihaye intumbero kuva kera tugitangura no gukundana kugeza uno munsi aho tuvuga ati turazirikana cyangwa turategekanye ejo n'ejo bundi kubaka mbega by'ukuri turiko turakora ivyo twabwirizwa cyangwa turiko turashitsa ivyo twiyemeje cyane numva naho kuvuga ati turabe kindi naco muhundo avuga kuri uno munsi andi avuga mbega no twawuhimbaza gute twababwiye kuhimbaza si kuja mu bitanda kuhimbaza si uno munsi wo gukora amabara y'amabi atarakaboneka nuko kubwirana amajambo meza y'urukundo nuko kubwirana ibintu novuga gute hari ibintu muvuga mu ndirimbo gusa mubwire ayo majambo avuye mu mutima mubwire ko ari uw'agaciro kuri wewe mubwire ko umukunda si ari igihe usanga wongere umetanjuru utangure bushaka ingene abahungu menshi fo bamezi aheruka kubwira amajambo meze canke amajambo mazima ku munsi aza kudiraga kindi gihagaruka ni mu gihe abari kamurondera ko nkuko baryamana niho mubwira amajambo akataraba uno munsi wose Valentin umunsi w'abakundanye mubwira amajambo meza muhiryo shurwe nimba warironse muhaga kado nimba wakaronse c'est pas obligatoire mu gihe ubishoboye utabishoboye mutahurane ni muri gwa rukundo nyene rwo gukomeza ibikorwa vy'uno munsi vyose nivyo gukomeza urwo rukundo sivyo kubabura vy'akarenza rugero no ariko ni gukora ibikomeza urwo rukundo uno munsi bamwe barakundanye mugabo usanga inyuma y'amezi angahe ngo vyaheze bagira ni vice versa bagira uko cyane ngo Valentin n'abahungu biyuka inyuma y'abakobwa inyuma ya Valentin n'abakobwa biyuka inyuma y'abahungu kubera iki suko rero vyari bikwiye kuba suko vyari bikwiye gukorwa twigenga ubuntu sivyo ubwo rero ndakeneye abantu batwakura batubwira Valentin abaraba canke muri murapacapaca sivyo atubwize ukuri ati je Valentin iranyerekeye anatubwira nyene ni mama yavuze ati kuba mu rukundo niko muba muri mwarihaye objectif yo kuzobana nayo gukundana mutabona urukundo rwanyu iyo ruja iba ari copinage ndifuje Valentin umukunzi wanje ari bugendana niyumve ndamukunda cyane urakoze cyane asante sana merci abantu benshi bagiye bari PJ Classic FM alo mwaramutse neza alo mwaramutse neza ego namahoro rezimani namahoro ego cyane twakwiye arihe Eric Munyakabiga he Munyakabiga meze neza Eric ego turashima kandi turivyo gose ego cyane mega Valentin nawe iko witegura kuza kuyihimbaza gute canke nawe Valentin nikwerekeye rezimani oui abahungu n'abakobwa hariho ibintu dukunda kwihendamwo ego Valentin mu majambo make iba ariyo abamama n'abapapa ababyeyi bacu baba bakundanye gusa hariho nk'umuhungu usanga bakiri muri shansayi n'ibinyene by'imisore n'ubundi byabasheri na shushu basanga ngo turakundanye icyo kintu urumva kiragoye kabisa icyo kuvuga ngo twebwe imisore ntahangiye turashika ko umukobwa nimurayaga nk'uko wakivuze ati twizigiye kuzokora iki kiri imbere yacu mugabo ugaca wumva umukobwa imyaka nka 15 umuhungu imyaka 20 ngo turakundanye icyo kintu urumva icyo kandi mutabona yuko kizoshika imbere yacu ugaca ubanza ukaraba nk'umuntu munsi ibintu by'abakobwa n'abahungu biragoye ugasanga umwana w'imyaka 15 ni kuvuga uno munsi abantu bose yaba imisore cyangwa uri inkumi babona yuko uwo munsi mukuru wabo ari uwo kugira ngo gusambana kandi icyo kintu ugiye ukaraba hose mu ngingo z'abahungu n'abakobwa nicyo kintu gitangwa gushira mu mutwe rero ikintu nagomba guhanura kuri twebwe abahungu tuba tugiye kwitahura tukavuga ati twege jewe umuhungu umukobwa nyuma ndamukunda nyine amuvuga ati genzo mutwaranye izina tuzoshika kwihangira imiri ukavuga ati jewe umukobwa aho sawa nditeguye tukora umunsi mukuru mugatari wo kuryamana ego cyane urumva niyo mpanuro je nagombe ntange nkaje ku ruhande rw'iwanje nishize ko rozimanye rero umukobwa yego turakundanye kandi arankunda kandi nanjye ndamukunda mu bwabugingo mbona yuko hakiriho ibintu binzibiye
sinoshoboka guca mvuga ngo yego umukobwa ndamukundanye ji kandi urazi abakobwa n'abantu bajyana n'ibishika birebire bya cyane hashobora kuza umusore asumbye umufungo akavuga ati jewe umwana w'umukobwa ndamutwaye ari tayari cyane ari tayari nuko wamuvuga ati uri tayari ati urakoze cyane Eric Imani guhezagire ati Imani kuduhezagiriye cyane yego namwe bahezagira hama munshire mu murongo w'abanywanyi wowe niwe wacu urimo yego munshire mu banywanyi baza barahamagara muri iki kiganiro cyo mu gitondo wowe niwe wo gusuza uzinduka ubana uwa mbere tuzonezerwa ku bwawe sawa umukama bahezagira amen nawe yego wow umusore yitahuye umusore yitahuye kanye ko arabivuze neza sintahe sintahe se ni ntahe kandi nini nkuko bisanzwe yumvikane ko ari ibintu bisa neza turakeneye iyindi ntahe y'abantu ati jewe uno munsi aho mbona ndabona ko ntaripanga ati ashobora kuza umuhungu ari tayayi akaba aramutwaye none wumva ntoba ndiko ndamupacapatisha cyane gose Imana muhezagire rero mwongere n'umugisha witwa Gerard ndi Frige c'est Valentin umukunzi wanje ndi Gerard Marawi merci beaucoup ati babwire izo ntumva uvyegereje umutima cyane jewe ntabwo indaba kuko uko uno munsi meze ni nk'agashinge k'isaha kakizunguruka merci beaucoup Brand Boy ati PJ Classic FM ati byuka kare asante sana Brand Boy mbe Brand Boy nawe ngweno hano mbega nawe umusura kuraba canke ntibikuraba Brand Boy tubwire shaka kuba bitamuraba nawe muvugire gose Brand Boy biramuraba mbere menga nimba ntihenze Brand Boy birakuraba canke turenganye naza twishura ariko nibaze neza ko benshi bavyumvise ni kuri bavyumvise rero baze kuryoherwa n'ukuri Brian Boy we ariko woje hano ukatwibwirira baze kuryoherwa n'abandi benshi baza batubwira ku ngene ariko kandi no munsi abahungu benshi witegura ikofi muyigumye kuko oya abakundana nani MC Pados sibajya ntabwo bagasupiya kuko byose ni ivyo biri twababarira eske uwo muntu muri kumwe mufitaniye projet ko dufitaniye projet mvuga ati musore tuziganye shahu turyoherwe bisanzwe mugabo tuziganye kuradi duse yama projet menshi duse vyandi vyinshi twamaze gupanga ko dushobora gushikako ndumva niyo mpamvu bawumva nawe PJ Classic FM Allo Mwaramutse neza Mwaramutse neza Igo Joseph uhagaze Joseph Allo ndakumva neza Brand Bet jewe wapi sindagera Imana idufashirize cyane umusore ati nitwa Elias ati Sindayirimana iryo zina mbere ndaryumvise mbabubanza rugazi nifurije se Valentin sheri wanje Emeline urakoze cyane yavyumvije bro urakoze cyane